ndagomba wibaze kino kibazo nawe. Mbega nihe uri kuraziga gutabagwa kwa, mbega nihe uri kuraronderera ubutabazi? Hari igihe umuntu ahora yibaza akicara avuga ati reka telefone naka, turazinanye na naka, ukabuzi yuko uzinanye na minisitiri, ukabuzi ko uzinanye na general, ukabuzi ko uzinanye na reka ndamuhamagare. Bene data, reka kugora abantu kubera bo nyene wibaze yuko bo gutabara, nabo bashobora kwafisa ibibazo bisumba ivy'iwawe, bashobora kwafisa ingorane zisumba iz'iwawe, bashobora ko baremerewe, wofise ibibazo wewe vy'ibihumbi 100 canke vy'umuriyoni, ariko nawe ugasanga afise ibibazo vy'umuriyaridi, banki kabimurembeje. Wewe wamusaba amafaranga ukibaza ngo yakwimye, kumbe nawe amarira afise asumba yiwawe. Hari igihe yifuza amahoro yawe akayabura. Bene data, nihe uri kuraronderera gutabagwa mu gihe nk'ibi? Benshi bakora ibidakogwa, bamwe basambana kugira ngo bashobore kuronka ico barya canke baronka akazi, abandi bakora amanyanga kugira ngo bashobore kuronka ico bagaburira imiryango, abandi bariba, abandi barica, abandi bararaguza kugira babone yuko ibintu vyocamwo vyogenda neza. Iyo ni misozi uhanze amaso, iyo ni misozi kandi nta butabazi bizana, ahubwo bikwega ibyago mu buzima bwawe. Nshuti mwene data, uriko urakurikirana kino iganiro, nihehe uriko uraronderera gutabagwa? Nihehe uriko uraronderera inzira? Bibiliya yatubwiye ngo ugutaha kwanje kuva kuhoraho, haleluya, yaremye ijuru n'isi. Ndaramukije mwese mu izina rya Yesu, ndabaye ikaze muri kino iganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ndizera ko muguwe neza mwese aherereye. Niyo mpamvu muri uyu mwanya nifuje ko tubanza gusenga, tugashimira iyo Mana yakomeje kubana natwe nubwo ibihe bishobora kuba bitakoroheye, ariko kandi hari impamvu nyinshi zotuma ushimira Imana. Mana y'agakiza kacu, ndaguhaye icubahiro, ndagushimira urukundo rwawe, ndagushimira imbabazi zawe. Uri Imana ugenga ibihe, uri nyenkomezi kandi uri nyembaraga. Wakoze Mwami Yesu, wabanye natwe, watugiriye neza. Reka ubuntu bwawe ukomeze kutubonekako, ubushobozi bwawe ukomeze kuturinda. Mwami Imana ubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, tugire neza, turemere igicu n'ikirere cyo kumva no kwakira ivyo ugomba mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndagomba tuganira amajambo make hanyuma dusenge kandi dusenge Imana. Imana ishimwe. Ndagomba vugana nawe ino jambo rivuga ngo mbega uziga hehe ubutabazi? Ni hehe uziga ubutabazi? Ni hehe uriko uraronderera gutabagwa? Imana ishimwe cyane. Ni hehe? Mwene data, ni hehe uriko uraronderera inzira? Ni hehe uriko uraronderera gutabagwa? Reka twisunga amajambo y'Imana y'umwanditsi w'Izaburi y'121, turahera ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutaha kwanje kuzova hehe? Ugutabagwa kwanje kuva kuhoraho, yaremye ijuru n'isi. Ntazokundira ibirenge vyawe ko bitirimuka, ukuzigama ntazohunyiza. Mbere uzigama Abisirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, Uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe. Izuba ntizokwica ku murango, canke ukwezi mw'ijoro. Uhoraho azokurinda ikibi cose, niwe azozigama ubugingo bwawe. Uhoraho azokuzigama mu maja no maza, uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Amen. Haleluya. Nyiri jambo ngomba yuko wiyumvira ko muri kano kanya gato. Mbega ugutaha kwawe kuva hehe? Uziga hehe gutabagwa kwawe? Hano hantu uyu mwanditsi wa Dawidi wa Zaburi ariwe Dawidi ariko aravuga ngo, ariko aribaza ikibazo, ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutaha kwanje kuzova hehe? Iyo birivuga imisozi rero iriko iravuga abantu, iriko iravuga amakonti, iriko iravuga amadiplome, iriko iravuga babanduzi muri politike, abashikiranganje, abageneral, abanyamigambwe, iriko iravuga babandi bose hanze amaso. Ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabagwa kwanje kuzova hehe? Ndagomba wibaze kino kibazo nawe. Mbega nihe uri kuraziga gutabagwa kwa? Mbega nihe uri kuraronderera ubutabazi? Bene data, umuntu arondera gutabagwa no muntu aba ari mu bihe bitamworoheye.
ni umuntu aba asugerejwe n'intambara cankwe n'ibibazo. Mu gihe turimwo, imyaka turimwo, n'igihe abantu benshi basugerejwe n'ubukene, basugerejwe n'ingwara, basugerejwe n'intambara, basugerejwe n'ibintu bitandukanye barondera biriko birabagwanya kandi by'ukuri bihagaritse imitima yabo. None muri ivyo byose utaha kwaye kuzova hehe? Hari igihe umuntu ahora yibaza akicara avuga ati reka telefone naka, turazinanye na naka, ukabuzi yuko uzinanye na minisitiri, ukabuzi ko uzinanye na general, ukabuzi ko uzinanye na reka ndamuhamagare. Bene data, reka kugora abantu kubera bo nyene wibaze yuko bo gutabara, nabo bashobora kwafisa ibibazo bisumba ivy'iwawe, bashobora kwafisa ingorane zisumba iz'iwawe, bashobora ko baremerewe, wofise ibibazo wewe vy'ibihumbi 100 canke vy'umuriyoni, ariko nawe ugasanga afise ibibazo vy'umuriyaridi, banki kabimurembeje. Wewe wamusaba amafaranga ukibaza ngo yakwimye, kumbe nawe amarira afise asumba yiwawe. Hari igihe yifuza amahoro yawe akayabura. Bene data, Dawidi rero aratora inyishu, arabona yuko ubutabazi bwe butagomba kuzanana ku misozi. Igihe turimo nticoroheye benshi, igihe turimo abantu benshi barasugerejwe vy'ukuri, ubukene buzura inzara kw'isi yose, krize irateye ubwoba. Haleluya. Bene data, nihe uri kuraronderera gutabagwa mu gihe nk'ibi? Benshi bakora ibidakogwa, bamwe basambana kugira ngo bashobore kuronka ico bajya cyo baronka akazi, abandi bakora amanyanga kugira ngo bashobore kuronka ico bagaburira imiryango, abandi bariba, abandi barica, abandi bararaguza kugira babone yuko ibintu vyocamwo vyogenda neza. Iyo ni misozi uhanze amaso, iyo ni misozi kandi nta butabazi bizana, ahubwo bikwega ibyago mu buzima bwawe. Nshuti mwene data, uriko urakurikirana kino kiganiro, ni hehe uriko uraronderera gutabagwa? Ni hehe uriko uraronderera inzira? Bibiliya yatubwiye ngo ugutaha kwanje kuva kuhoraho. Haleluya. Yaremye ijoro n'isi. Imana tuvuga, data tuvuga, niyo muremyi wa byose, iboneka n'ibitaboneka, ifadika n'ibidafadika. Niho honyene ukwiye kuronderera gutabagwa. Imana yo ntigira iherezo, Imana ntiyigera ivuga vyangoye, Imana ntiyigera ivuga ngo ibintu ntavyo nshoboye. Niyo yaremye ijuru n'isi, ugomba kumushiramwo ivyizigiro. Nico gituma Bibiliya itubwira mu gitabo ca Filipi ngo muri vyose ntihagire ico mwiganyira. Mwene data, wowe uri kuriganyira, amaganya yo baremereye umutima wawe, yo baremereye ubuzima bwawe, vy'ukuri ntubona uko bigenza, birumvikana, biratahuritse. Ariko hamwe n'ivyo, menya ko kuhoraho honyene ari washobora kuba ubutabazi buzima. Nubwo ishobora kuba yo gutevya, ari wo guteba kwayo bizanana intahe, bizanana ubuzima, bizanana ivyamwa. Mwene data, nagoma ndabwire ngo Imana yacu ni Imana ihindura ibihe, ni Imana itabara, ni Imana ica inzira hatagira inzira. Igihe kimwe Abisirayeli bariko barava muri Egiputa bagenda bagana mu gihugu c'isezerano, imbere habo bene data hari ikiyaga, nta saganizo, nta nzira. Inyuma ingabo za Farawo zariko zirabirukako kugira ngo zibice. Ku mpande hari imisozi. Mu yandi majambo, rwari urugendo nohoto, ntibashobora gusubira inyuma kwera barabica. Kandi imbere ntihabona uburyo bigenda. Baragera kuri ico kiyaga, Imana irabaza Mose ngo urafise iki? Aravuga ndafise inkoni. Arakwita kuri ico kiyaga, Imana itigera ibura inzira, iracira inzira Abisirayeli barajabuka. Nagoma ndakubaze nawe, nihe uriko urarondera gutabagwa? Yaco rero wicira inzira, kwera ivyo ugomba n'inzira uriko urarondera ntizishika. Iyo ukomeje kugucagagura umusaraba wawe, hari igihe ugera ku manga niniya, ni watambika wo musaraba ugasanga wagiye urawugegenera mu rugendo, ugasanga ntushobora kukwiga kuri iyo manga ngo ujabuke. Ugomba kwihanganira ibihe, ugomba guhagarara mu bihe ukarindira Imana, ugakomeza kuyihanga amaso. Iyo Mana ihoraho. Abandi bose bazopfa, abandi bose ibihe birahinduka. Waratunze agakena, wari umunyacubahiro akaba mu kibanza c'abandi bose, wari umuntu hanze amaso kandi akomeye, igihe kimwe hakabaho abandi bamusumba. Ariko iyo Mana yamiri hejuru y'ibihe, iyo Mana yamara umuremyi, iyo Mana yamara umunyembaraga. Birivuga ngo isi nibe yuzuye n'ivyo uhoraho. Iyo Mana niturinda, birivuga ngo uteramiye abise ntahunyiza,
kandi ntazosinzira. Ndagomba rero uhagarare by'ukuri wizeye Imana, uhanze amaso Imana. Ndagomba rifata umwanya wo gusenga, dusengera ubugingo bwacu kugira ngo Imana iturinde kwigwanira no kwicira inzira, iturinde gukomeza guhanga amaso imisozi. Imana biturinde tuyakure ku bantu, tuyakure ku bintu, tuyakure mu nkomezi zacu, tuyakure mu byo amazina y'imiryango yarurangiranwa, tuyakure mu kibanza cyo kuzinanye na naka na naka, ariko amaso yacu yafokasinge kuri Kristo Yesu, ari we wenyene ashowe. Niyo nyanduruko yo kwizera kwacu. Ndagomba nshuti mwene data dufatanye uyu mwanya wo gusenga no kwegera intebe y'Imana, dusenge. Amaganya yo bakuzuye, ariko birivangwa muri byose ntihagire ico mwiganyira, ariko ibyo mugomba mumenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga ifatanije no kengura. Tugiye kwimenyesha Imana ivyo bibazo byawe, izo ngwara zawe, ubwo bugumba bwawe, ubwo seribatere bwawe, ubwo bukene bwawe, amadeni yawe, tugiye kwimenyesha Imana. Kandi biratubwira yuko dukwiye by'ukuri kwirinda kwiganyira ku byo tuzojya, ku byo tuzonywa, ku byo tuzokwambara, kubera ivyo nivyo abanyamahanga baririra, nivyo bibaraje ishinga. Ariko Data azi ivyo dukena, azi ko ivyo byose tubikeneye. Nico gituma yavuze ngo ubwa mbere na mbere murondera ubwami bw'Imana n'ugoroka kwayo. Dukura amaso rero ku bitari prioritaire mu buzima bwacu, turondere inyonga z'Imana. Reka rero dufatanye nawe mu gusenga, usenge by'ukuri wizeye Imana, kandi Imana ikurinde ugahinda n'umubabaro w'ibibazo urimwo. Kazi dufatanye. Mana yacu, Mana ugira neza, Mana ukomeye, Mana yo kwizigirwa, turahagaze mu ntubwe no mbazi zawe muri uyu mwanya. Twisengera, dusengera ubugingo bwacu. Turi mu gihe benshi bararushe, baruhijwe n'amadeni, baruhijwe n'ibibazo barimwo, baruhijwe n'ubukene. Mwami Imana uhezagira, kandi uri Imana ica inzira. Ndasengera ibikorwa by'intoke za abantu babona ibikorwa byo bitagenda neza, abadandaza babona batariko barunguka, abarondera ubuzima babona bitariko birakunda. Mwami Imana bagerageza bitariko birashoboka. Ndasenga Mwami wanje Yesu kugira ngo bagire neza, uhezagire ibikorwa by'intoke zabo. Mana umugisha mu byo bakora ukomeze ugaragara, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Mwami ndasenga ngo ubuntu bwawe basange kandi bagire neza, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ubahezagire Mwami, bagirirwe neza nawe, ubuntu bwawe babeko, barinde urugi, barinde inyatsi. Mwami Imana wasugerejwe n'amadeni, bacira inzira, bahezagire. Mwami wewe warungikiye igikona Eliya ikamuzanira inyama n'umutsima, uri Imana ugishoboye kurungika ibikona. Mwami Imana bikadufasha, bikadukura mu bibazo no mu madeni turimwo. Haleluya. Atari bo twarinze guhanga amaso, ariko ari we wabihisemo kubakoresha. Mwami Yesu tugire neza, ni izina rya Yesu. Abagwaye bahore n'ubushobozi bubakiza, abaremerewe abamagara kese. Mwami uri Imana ugikora. Haleluya. Imbaraga zawe na bugingo n'ubu ziracakora, reka uramvure ukuboko kwa hejuru yabo. Mwami Imana abagwaye bakira, suburibwe mu restoma, suburemere mu bikano, abagwaye za migraine, abagwaye za kansere. Mwami Imana abagwaye za prostate, abagize AVC, umwe wese mu bibazo mu butandukane bw'ubugwayi arimwo. Mwami ndavuga ngo imbaraga zawe zibasange, umuriro wawe ugendagenda mu mubiri wabo, mu izina rya Yesu Kristo. Abakobwa n'abagore byanse kwasubira mu bihe byabo, Mwami Imana imbaraga zawe zugurure, mu izina rya Yesu wongere kubona ibihe, mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zica inzira hatagira inzira, si ibibazo mu miryango, mu ngo. Imbaraga zawe zibugururira imiryango, haza umwumvikano hagati y'umugabo n'umugore, baganire bahuza, mu izina rya Yesu. Batandukanye we kure ubugingo bwabo. Mwami Yesu nubwayo bagote kandi ubazigame. Mwami Imana ibibazo bitandukanye ubacira inzira bene data, uzi ibyo bariko barakubwira, uzi ibyo bariko barasengera, abaremerewe n'ubuseri batere vyanse ko Mwami Imana bashobora kugira uwo bahuza. Mwami Imana biravuga ngo si vyiza ko uyu muntu yibana. Byasengeye umukobwa yabuze umugabo, mucira inzira muhoze na Adamu wiwe. Uyu mugabo yabuze umugore, muhoze na Eva wiwe. Ibatandukanya n'imyuka yabuza kubaka isambuke kandi bikure yabo,
izina rya Yesu Kristo. Ababoshwe n'ivyaha vyanse ko baheba, imbaraga zeze babuhore, ubushobozi bwawe babuhore, bidegemvye. Buri muntu wese abona ukuboko kwawe, agirirwe neza, faveur yawe bazeko n'izina rya Yesu. Bano bantu baheraniwe nabo bacira inzira, bishugwe, bagirirwe neza, imiryango yabo yugururwe mwabo. Urakoze, turaguhaye icubahiro, izina ryawe niryubahwe Mana ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Ora abagire neza, ora abahezegire, umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana bikomeze kubana namwe. Murakoze.